Fizo. Big Fizo nigeze kubona je video imwe ambaza amakuru ya Goliath, uwishe Goliath aze tuvuge Yesu Kristo yapfuye akazuka, kandi vy'ukuri Imana ni ifise uwo mugambi. Ibyo rero vy'ukuri Imana yambwiye nivyo yambwiye, ivyo nabivugana nawe wenyene ku ruhande, ariko ndavuze gusa abantu bamenye yuko si kigumba gumba camfashe. Baravye navyanditse mu gitondo nk'ivyuka nkeza kwakira amayerekwa yari kumvira ijwi ry'Imana kugira ngo ntumire uw'Imana ishaka ko yinjira mu bwami aze avuga ubutumwa cyane cyane ashobora kugira impact ku bajene benshi bakamenya Kristo Yesu, nimba yo kwakira Yesu bakagendana nawe. Nico cyatumye nandika Irebe FM iradiyo yacu Irebe FM Irebe FM megahertz 91 n'ibice 4. Twakira Imana ibagirire neza, igirire neza mwebwe muri nga, kandi bahezagire yongere yezagire ibikorwa by'amaboko yanyu. Imana ihezagire umuntu wese ariko aradukurikirana muri uno mwanya canke kano kajyo nguko babivuze. Tuvuze ku makuru y'igikorane kiri imbere yacu. Ndagikoze nkishika uyu mwanya nyene mva muri Nigeria kugira ngo dushobore gutangariza muri bino bihe nyene tuvuge amakuru ico gikorane. Icambere, igikorane gikurikira kizoba kinini cyane kuruta ibikorane byose twigeze kubona twakoze n'ibindi byose vyakozwe muri kino gihugu. Simvuze gusa kubijanye n'ubwinshi bw'abantu, mvuze kubijanye nico tugomba gushikako muri kino gikorane. Twumva neza ko tugomba gukangura abantu bagende kuvuga ubutumwa bwiza. Mucamake, naho abantu bogerageza gute, nivyo nabyiye abantu nigiye nari Nigeria, ndababwira isi izokwa marisi, kandi n'abantu bogerageza gute nibashobora kunyugwa canke baronka amahoro, kuko ayo mahoro yabitswa ahantu hamwe gusa, ni muri Kristo Yesu. Kino gikorane rero kizoba nkikije kudomeka iryo kanguro mbere tuko turinjiramo kuva bino bihe aho tuko turavuga ubutumwa cyane bwo kugira abantu baze kuri Kristo Yesu. Ibikorane biheruka tuvuge kimwe muca tumye abantu bavuga cyane kucange babonye vyinshi, ni gikorane cyo mu mwaka wa 2024 cabaye kinini, cabaye ciza, turashimira Kristo. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi. Rero ubwo bwiza bundi bw'urundi rugezo nibwo twizeye ko tuzobamwe muri ico gikorane. Rero azoba ibintu bikurikira bikomakomeye cyane. Hazoba kudomekwa kw'ikanguro. Je ndi bantu batemera yuko tuzoguma turindira ikanguro ko rizokwikora, kandi turi nga uwo munsi hazodomekwa ikanguro. Izodomekwa gute? Hari ikimenyetso kizoba mu buryo buri fizike. Abantu bankurikirana barabizi uko ari ibikorwa nkora, bakavuga ngo bakoresha amazi cyangwa bakoresha ibi, ariko ari igikorwa kiri fizike kizodomeka iyo kanguro. Ariko cyane cyane mwe muyera azokwisuka ku bantu agomba gusuka mu iryo kanguro. Mbere iryo kanguro riri mu bintu vyatumye nshobora gufata runo rugendo nafashe runjana muri Nigeria. Narufashe kugira ngo shobore kubona abantu bakoze ikanguro mu bihugu vyabo ligakora no kwisi yose, cyane cyane Benson Idahosa, Bishop Benson Idahosa na Prophet TB Joshua. Benson Idahosa yakoze ikanguro n'abana biwe. Je ndafise ikimana iri kwirambira rino kanguro igomba irikorane n'abana banje. Iyo mvuze abana banje simvuze abana bari mu cumba, ndiko ndavuga abo navyaje ubutumwa bafise amashengero yabo, ariko kandi abantu bibesha kw'ikanguro ari gusa kugira abantu ubutumwa. Ikanguro riragutse cyane, birasaba yuko abantu bakanguka mu buryo bw'imiryango, kuko uravye n'ingo ziriko zirasinzira. Abantu bakanguka mu buryo bwa entertainment. Mvuze entertainment bariko barasinzira kuko bisaba yuko abakristo bashoboye kuvyura abantu biciye mu kuririmba, mu kugira sport, ibintu vyinshi bishoboka, ariko kandi bisaba yuko abakristo bagira badomina mu burere bw'ifaranga. Abo rero nibo tuje gusengera kugira ngo dukorane iryo kanguro. Uwa kabiri yari Prophet TB Joshua, yarayikoze wenyene, bisigura ngo adashigikiwe TB Joshua ari capable gukora ibikorane Mozambique no kwisi yose. Ikanguro rero niyo mvugo nini izovugwa muri kino gikorane, kandi turizera yuko itazosubira kuja hasi. Abantu bazobandanya babona kugira neza kw'Imana ko tugiye gushitsa mission ico Yesu yatwungise gukora kwisi. Murakoze. Ico kibazo ciza, igikorane cy'umwaka weze nkuko bivuga, harabaye competition mpira w'amaguru, kandi yarabaye nyishu nini kuko burya abantu ntibabimenye. Match zose abantu barakizwa, ijya competition irasubira kubaho, kandi turiteze yuko benshi bazokizwa, kuko mu mamita twaravuga ubutumwa twebwe cange abandi bakozi Imana bo mushengero.
harabayeho gutanga udushimwe ku baririmbyi, turiko turiga ukuntu vyokorwa neza, kuko ku bijyanye n'abaririmbyi tuko turibaza tugire competition duhitemo umwe cyange uwo benshi dusanzwe tuzi ko ariko arafata ahabwe agashimwe, cyo tuko turaciga nibaza ko tuza kugiheza neza muri kuno kwezi, ko tuko turibaza tugikore kuri uwo munsi nyene cyange ivyuzuye award tuyagure ibe award nini nk'ama award mu yandi, kuko mu bantu batanze bamaze gutanga ubushimwe bwiza nayo ntoba mu bambere ndi mu batanze agashimwe keza ku baririmbyi, kandi nifuza yuko uyu mwaka Imana ducira inzira dutanga ikintu kinini, nico cifuzo cacu. Rero ivy'umupira tumaze confirma indirimbo, tuko turibaza ko tanga agashimwe gusa ku muntu cange twogira competition cange twoyikora ivyuzuye ikaba ukwayo nka concert kugira ngo baronge umwanya, kuko indirimbo burya iyo ubonye gusa umuririmbyi araje akira aragiye kandi uzi ko azi kuririmba uri haje kurahagarara karakujya, so tugomba yuko n'abantu bashoboye kunezererwa izo ngabire, kuko mu ikanguro dukeneye ko abaririmbyi bashoboye gukora bakore cyane muri kino gihe. Numva ko abantu bavuze kubera pasteke, sigure pasteke ni cyamwa kuri twebwe muri Bibiliya dusaba twe nyene twama ivyamwa vya Mpwemu Yera. Nk'umuntu rero nari mvuye muri retraite, kuri je numva yuko nzana ikintu kimeze nk'icyamwa kiboneka neza ku maso y'abantu bose, ndazi cyo gisigura icamwa mu isi y'Impwemu, nico nagomba gusa mvuge. Ariko kandi namambira abantu burya mu mitwe y'abantu benshi, simvuze bose, shetani yarabaye munini kuruta Imana, ku buryo akantu gato baca bakitirira shetani. Iyo abantu bakize bavuga ngo ni shetani, iyo abantu bapfuye bavuga ngo ni shetani. Burya umuntu avuga gutyo nabazi ko ariko arahimbaza shetani, kuko yamugize uwica amugize ukiza. Ariko shetani ni iki muri no affaire? Bibiri ivuga ngo twarahawe ubasha bwo gukandagira inzoka na scorpion. Rero nazanye pasteke gusa kugira ngo abantu babone icamwa cyari icamwa kiboneka. Nafise Bibiliya indani, nafise n'imbugita yo gukata iyo pasteke. Ariko kandi turabizi birivuga ngo ijambo ry'Imana n'umupanga. Mu ncamake nivyo hama mwisi abantu ntibazoreka kuvuga. Yesu avuga ngo nimba bavuze gutya ku giti kibisi bizogenda gute ku giti cyumye, bisigura ngo nimba Yesu baramwise umunyamareba, ibyo byo kuvugwa bizokoma bibana cyane ko umuntu ari muzima baramuvuga. Ica kabiri wabajije kubijanye na amasengesho kubera iki twagiye Nigeria. Ubu wavuze kubijyana n'amasengesho twagarutse twagabanutse twaronze twaraheze, sinashobora no guhagarara, no guhagarara ahantu hamwe y'amasengesho nare yavuyemo, nico gituma ashobora kuyavuga kuko birirwe mu isonzesheje nimurinde kuvuga igihe nari mu masengesho sinavuga cyane kiretse ko vyaboneka, ariko yari amasengesho ari mu muriro mwinshi, birimo na rimwe ni vyiza mu isi y'Impwemu. Ukwizera kwawe ukwihebere utera intambwe, ariko kandi wumva ikimana ikubwira. Muri ayo masengesho wabaye iminsi 6 n'igice cyangwa 7 atakintu na kimwe mfungura, kandi ndi mu ngendo hamaca iminsi 33 ndiko ndajya ivyamwa gusa. Burya abantu nibabizi namaze iyindi minsi vyansa yuko subira kurekipera mu mubiri mu buryo bworosha, ariko ndashimira Imana kuko nakoze ico nabwiwe n'Imana, kandi resultat ndazibona, kuko resultat sikura kwisonzesha. Resultat cyangwa inyishu zituruka iyo wumviye Imana, abantu bavyumva. Rero ucibaza ubu rero kubera iki bagiye Nigeria, reka sigure kubera iki nagiye Nigeria. Jewe igihe natanguye igihe nakijijwe ninjiye muri monde y'abakizwa, ntabona rinzi Jesi narinzi by'abakizwa. Kwanza nari umuntu apinga abakizwa, numvise umuntu avuga mu ndimi navuga ngo bariko baravuga amazina y'abakinyi ngo Rigobert Song, nari umuntu bapinga abantu bakizwa. Icya kabiri navuga ngo umuntu akubwira ngo Imana yamubwiye, narabaza kubera iki iyo Imana yagarukiye kubarabara yanse gushikanga. Nari umuntu apinga ivy'abakizwa, hama Imana ingirira ubuntu, ababizi barazi mu nahe yanje yuko navuze ko nagendewe mu ndoto, hama ndamenya ko ndi mu vyaha, hama ncanja mu ishengero ndatura ndakizwa mu Kristo. Bidatevye Imana itangura kunyiyereka, kuko nakijwe mu kw'icenda mu kwezi kw'icumi. Uwari umufumu wanje naye namubwiye ubutumwa bwiza arakizwa, niwe Salomo. Uyu munsi n'umukozi w'Imana mu ishengero mu mezi 6, bisiga ngo muri 2013 mezi 6 umwana yitwa Shadia atatambuka atavuga mu kidehure n'ubu ariho, bashatse bagenda kumurondera aravuga aratambuka. Mama we warahari nayimeje kumusengera aratambuka. Hama mu gihe kigufi nangura gukora ama deliverance, abantu batangura kubwira ngo ivyo ni vy'abadaimoni. Ego nivyo nariko ndumva ijyo ry'Imana,
ariko numva biriko biravuga n'abakozi b'Imana ndavuga cange nivyo koko usanga nanje hari ibintu vyanteye kuko navyo natahura cyane cyo kimwe n'ubu uvuze ndamenya aho uhagaze cyo gihe nari ngiri mushasha muri cyo gihe ngiriko ndazasanirwa abantu bambambwira ngo n'abadaimoni abo duhuye bwa ngo ivyo bintu bigutuma wiruka n'abadaimoni ivyo bintu bituma ukora ibitangaza n'abadaimoni nanje igihe numva ubutumwa bavuga ngo mu izina rya Yesu abantu barakirana cange ndakurondera abagwayi mu nyuma rero niho habaye umuntu yitwa David n'umwana wa apotre ni Pasteur David yanzaniye video y'umuntu yitwa Prophet B Joshua mbonye video y'umuntu yitwa Prophet B Joshua ndamubaza niwo muri Amerika kuko nari nzi kwiviza byose ari byo muri Amerika mbwira no muri Afrika cyanangura rero kuraba uwo muntu yitwa Prophet B Joshua mukumuraba Prophet B Joshua cyambona undi mugabo yitwa Pastor Chris umva ko mu ntango yanje abo bantu naho twahuriye kuri YouTube baje kunyemeza yuko ivyo narindi mwatari gusazi kuko nabona bakora nk'ivyo nkora natangiye kubikora ntabazi ariko ntangura kubona ko bakora ngivyo ndiko ndakora mu mutwe rero vyagumyemo yuko umunsi umwe nzogenda iwabo ndifuza kuja kwa Prophet B Joshua muri 2020 haba covid amarapfa ariko umva ko mu mutima nategezwa gushika rero naringiye gushitsa ico gushika aho hantu ndavyibonere n'amaso cyo ni cyambere cya kabiri abaganga bagenda kurabira ku baganga bagenzi babo kugira ngo baduge mu bumenyi ni vyiza ko nitegerezwa kuja kurabira ku bantu bakoze cyane cange bakoze ibintu bikomeye kugira ngo mbandane nagura ino ministry kuko indoto yanje ni ministère international ni ministère ikora kwisi yose si Bujumbura gusa ni kwisi yose rero ivyo vyari muri ivyo ama bayikindi ko kuja kuraba Benson Dahosa umuntu yashoboye guhindura site ari umuntu umwe ibindi nabivuze yuko je n'abana banje twebe tuzokora ikanguro rero naringiye kuraba Fizo Big Fizo nigeze kubona je video imwe ambaza amakuru ya Goliath uwishe Goliath nibuka ko nababwiye ko ba Goliath ari babiri ariko Goliath bavuga cyane nuwe Dawidi yishe ariko sivyo gusa mu chat nanditse kuri Facebook navuze ngo ari ibintu ntarinda kuvuga kuko si ngombwa ko tuvuga ko twerezwe ko twavugishijwe cyangwa ko twabwiwe n'Imana ariko vy'ukuri ni call of God ni umuhamagaro w'Imana kuri we naranavuze hepfo ndavuga biragoye ko umuntu ashobora gutena igihe kirekire ari on top nuko Imana ibifisi kigomba kumukoresha kuri yo top yo rero neko ndamutumira gusa aze muri Kristo Yesu sanzwe ntumira abantu bose ko boza muri Kristo Yesu cyane muri kino gihe cikanguro ndasibe kandi kuvuga kino gihe cikanguro ni kimurengane aze tuvuge Yesu Kristo yapfuye akazuka kandi vy'ukuri Imana ni ifise uwo mugambi ibyo rero vy'ukuri Imana yambwiye nibyo yambwiye ibyo nabivugana nawe wenyene ku ruhande ariko ndavuze gusa abantu bamenye yuko sikigumba camfashe baravye navyanditse mu gitondo nk'ivyuka nkeza kwakira amayerekwa yari kumvira ijwi ry'Imana kugira ngo ntumire uw'Imana ishaka ko yinjira mu bwami aze avuga ubutumwa cyane ashobora kugira impact ku bajene benshi bakamenya Kristo Yesu nimba yo kwakira Yesu bakagendana nawe nico cyatumye nandika Irebe FM iradiyo yacu Irebe FM Irebe FM megahits 91.4